Perezida Kagame ntazagera i Paris ni mu mugwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Ni Padiri Nahimana wavuze aya amagambo mu minsi ishize. Uyu rero ni umunyapolitike urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda Padiri Nahimana Thomas. Ku itariki ya 15 Gicurasi 2021 yari yatangaje ko Perezida Paul Kagame atazagera i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Padiri Nahimana abivugiye mu nama yagiranye n'abanyepolitike bakorana yatambutse ku rubuga rwa YouTube. Uyu munyepolitike wo mu Bufaransa icyo gihe yagize ati ese yagiye hehe ko naherutse kumubona ngo azaza i Paris da harya none ni itariki zingahe? Ati 15. Ati ku itariki ya 14 itariki ya 18 ati bakwije ibihuhango azaza ntawe uzagera i Paris. Mbabwire singaho twibereye mu kiganiro. Padiri Nahimana rero yari yavuze ko uwo munsi ku itariki ya 19 Gicurasi 2021 atumira abanyapolitike bakorana ati bagaseka ukuvuga ngo ishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi ati kubera ko rero Perezida Paul Kagame azaba atagiye i Paris nkuko byari byatangajwe. Ku rundi ruhande Perezida Paul Kagame yageze i Paris ku itariki ya 16 Gicurasi 2021 kugeza ubu aracyariyo. Umukuru w'igihugu yagiye mu Faransa muri gahunda zitandukanye by'umwihariko inama ebyiri irebana na Sudani n'irebana n'ubukungu bw'ibihugu biri ku mugabane wa Afurika. Muri uzinduko Perezida Paul Kagame ku ikubitiro yagiranye ikiganiro n'umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF akurikizaho icyo yagiranye na Perezida wa Repubulika ya Kongo, Ubufaransa ndetse n'Afurika y'Epfo i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Padiri Nahimana yakunze kubika umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munyepolitike guhera mu ntangiriro za 2020 yakunze kumvikana kuri YouTube avuga ko Perezida Paul Kagame atakiriho ku Rwanda nta mukuru w'igihugu rufite. Padiri Nahimana yabishingiraga ku kuba ngo Perezida Paul Kagame atakigaragara mu ruhame, gusa ubwo umukuru w'igihugu yagaragaye mu nama zitandukanye ntabwo umunyepolitike yigeze abyemera, ahubwo yavugaga ko uwagaragaye ari umuhimbano. Tariki ya 6 Nzeri 2020 Perezida Paul Kagame yongeye kugaragara mu kiganiro agiriye kuri televiziyo y'igihugu RTV. Icyo gihe umunyamakuru yamusabye kugira icyo avuga ku magambo Padiri Nahimana yaramaze iminsi yatangaza amubika. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yasobanuye icyo Padiri Nahimana mwifuriza ari we igishobora rero kuzabaho, ati urucira mukaso rugatwara nyoko. Amagambo y'umukuru w'igihugu kuri Padiri Nahimana. Padiri Nahimana rero akaba ari umwe mu banyarwanda bo mu gihugu cy'Ubufaransa ukunze guharabika leta y'u Rwanda, abatetsi b'igihugu cy'u Rwanda, ukunze ariko by'umwihariko kwibasira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame nyuma yuko agerageje gushaka kwiyamamaza amatora muri 2017 ariko biza kurangira adakandagije n'ikirenge ku butaka bw'u Rwanda. Ikavuga ko rero mu by'ukuri ngo ubutegetsi ngo bwamuje kugera mu Rwanda, nibyo yakomeje kugenda atangaza, ariko mu by'ukuri ubutegetsi nabwo bukabihakana bukavuga ko nta muntu umwe bwigeze bubuza kuza kwiyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu keretse abatari bujuje ibisabwa. Ni Padiri Nahimana rero uba mu buhungiro mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse binavuga ko yashyizeho guverinoma ikorera mu buhungiro igizwe na minisitiri batandukanye. Akaba rero mu by'ukuri akunze kunengwa n'abatari bake, ndetse mu minsi mike ishize abo mu muryango we babigarutseho bamunenga bavuga yuko ari umugabo wahombeye igihugu cy'u Rwanda, ari umusaseridoti mu by'ukuri utagakwiye kuba afite imyitwarire imeze kuriya, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga benshi baramunenga. Ariko birumvikana ntago habura n'abamukurikira cyangwa se n'abanebemera ibyo avuga cyangwa se mu by'ukuri amushyigikira bitewe n'umurongo mu by'ukuri yafashe, ndetse nabo bakabumva yuko bagomba kujya mu murongo nk'uwiwe. Gusa ikiriho nuko ibyakunze kugenda bigaragara ari uko ari umugabo w'inyuma, ari umugabo ukunze gutangaza ibihuha. Ikindi kandi kirengagiza nkana mu by'ukuri ibyo abona n'amaso ye. Umukuru w'igihugu yagaragaye mu nama zitandukanye, yagaragaye mu nteko ishinga amategeko, yagaragaye mu biganiro n'abanyamakuru, ariko wakarengaho akavuga yuko uwagaragaye atari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Byo rero ni Padiri Nahimana rero uba mu gihugu cy'Ubufaransa. Nakubitsa ko Perezida Paul Kagame yagira uruzinduko mu gihugu cy'Ubufaransa, yagiranye ibiganiro n'abantu batandukanye, Perezida Emmanuel Macron, Perezida wa Kongo Tshisekedi, Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, ndetse n'umuyobozi w'ikigega cya IMF n'abandi benshi batandukanye. Akaba kandi yaragiranye ibiganiro n'abasirikare mu by'ukuri bamwe bari bafite inshingano hagati mu mwaka 1990 n'umwaka 1994 mu Rwanda b'Abafaransa. Ni nyuma y'uko rero hari raporo zashyizwe hanze, raporo yiswe Declare, kubera yuko wari ukuriye iyi tsinda ry'abashakashatsi yitwaga Vincent Declare. Akaba rero mu by'ukuri hari na raporo yiswe Mise yakozwe ku ruhande rw'u Rwanda. Zombi icyo zihuriraho nuko zigaragaza yuko Ubufaransa bwagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken yavuze ejo ku munsi w'Imana ko bitaragaragara neza nimba Irani izokubahiriza ivyo yabujijwe n'amakungu mu mugambi wa nucleaire kugira Amerika yikureko ibihano by'ubutunzi.
Irani ihitiye mu biganiro na Amerika babicishije ku badiplomate bava mu bindi bihugu bitumbereye gusubira mu iyubahirizwa ry'amasezerano yo mu 2015 ahagarika umugambi wa Irani wo guhingura ikigwanisho ca nucleaire. Ariko Irani ibandanya ivuga ko umugambi wayo wa nucleaire utumbereye amahoro. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo CNN yo muri Amerika, umushikiranganji Blinken yavuze ariko ko Amerika na Irani bateye intambwe mu biganiro vyabereye i Vienne muri Autriche, kandi ko ikindi gice ca gatanu c'ibiganiro gitegekanijwe mu minsi iri imbere. Abantu bashika kuri 12 nibo bishwe, abandi bashika 49 barakomereka muri Leta z'Ubumwe za Amerika yose mu mpera z'indwi, inyuma yaho Perezida Joe Biden mu kwezi guheze avugiye ko igihugu cabunzwe n'umugera w'ubwicanyi. Ubwo bwicanyi bwabereye mu mareta ya New Jersey, Carolina y'ubumanuko, Georgia, Ohio hamwe na Minnesota. Gushikaho umwaka ugeze ubu hamaze kuraswa abantu 200 muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Israel na Hamas kuri uyu munsi wa mbere binjiye mu munsi ugira 4 w'agahengwe ko guhagarika intambara, mu gihe abategetsi bigaza hamwe n'ibigo mpuzamakungu by'amagara y'abantu bariko bihutira kuvura abantu 1900 bakomerekejwe n'ibitero by'indege za Israeli. I Yerusalemu, igipolisi ca Israeli caremereye abayahudi baragendera umusigiti wa Al-Aqsa, ikibanza ceranda cama cateye amahane. Ukutumvikana kuri ico kibanza niko kwabaye intandaro y'intambara yamaze iminsi 11 hagati ya Israeli hamwe n'umuhari Hamasi, imbere y'uko uguhagarara kwayo kubahirizwa ku munsi wa gatanu. Imigwano yahitanye ubuzima bw'abantu 248 i Gaza hamwe na 13 bafuye muri Israeli. Washington, ijwi rya Amerika. Ugusezerera ikiza ca COVID-19 hamwe no kwikingira ibindi biza muri kazoza bishobora kuzotwara umwanya munini mu biganiro byo muri indwi by'inama igira 74 y'amagara y'abantu ku isi. Ni inama kandi iza kurabira hamwe umuti w'ibindi bibazo by'amagara y'abantu bihanze isi. Iyi nama yo muri uyu mwaka wa 2021 iza kuba hakoreshejwe ubuhinga bwa video kuva kuri uyu wa mbere itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu gushika itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Abanonotsi 21 baritavye Imana ejo ku munsi w'Imana inyuma yo kwiruka mu mvura ivanze n'imbeho nyinshi hamwe n'imiyaga mu Bushinwa. Byabereye mu ntara ya Gansu iri mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Umugwi watunganije amarushanwa yo kwiruka mu misozi abo banonotsi baguyemwo wasabye ikigongwe, uvuga ko wicuza kandi ubabajwe n'ivyabaye. Ntiwigeze ariko werura ngo uvuge ko hari urwangara rwoba rwarabaye mu kutagendereza neza ibihe imbere yo gutegura ayo marushanwa. Abari bitabiriye ayo mahiganwa y'abiruka ibirometero 100 bari 172. Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com. Nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye ubu naho.
mu Burundi kuri no wa mbere haratangura inama igira 51 y'umurwi w'amaho wa ONU urabizi amahoro n'umutekano w'ibihugu vya Afrika yo hagati. Ni inama ico gihugu cishimiye kwibereye ku butaka bwacu. Uko mutahure yuko bene wacu bavukanyi inama nkizi tutari tuziherutse 2015 murana ko hari mu njyane hari mu biki. Uno munsi rero kubona inama nk'iko ni Bujumbura kuvuga ko hakeye harabona hameze neza. Uyu ni Isidore Ntirampeba umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mu Rwanda. Inyuma yaho ku munsi wa gatandatu ikirunga ca Nyirangogo giciriye mu gisagara ca Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abahinga mu vy'amabuye y'agaciro n'ubuzima bw'umunda y'isi mine mu Gifaransa bahanura ko abanyagihugu baba ahari ibirunga vya nka Muhabura na Karisimbi batokwijajara kuko bishobora kuba bitsinziriye bitazimye. Turabigaruka ko handi hato muri hagufi y'amaradiyo yanyu. Inama y'imisi 5 ihuza ibihugu 11 vya Afrika yo hagati. Iyo nama yateguwe n'igisata ca ONU kiraba amahoro n'umutekano. Abaserukira ivyo bihugu bazorabira hamwe ibibazo vy'umutekano, amatora n'imigenderanire muri ico gice ca Afrika. Ibindi reka tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver Nkuru ari Kigali mu Rwanda. Kubwa leta y'u Burundi kubona intumwa z'ibihugu 11 vy'akarere ka Afrika yo hagati bazokoranira i Bujumbura mu nama y'indwi yose ni kimenyetso gifadika kwa amahoro n'umutekano byasasagaye muri ico gihugu. Ni mu gihe inama nk'izo atanimwe yaheruka kubera muri ico gihugu kuva haba intoreka za politike mu mwaka wa 2015. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Isidore Ntirampeba mu kiganiro cyo kwerekana aho Burundi bugejeje imyiteguro y'iyo nama izotangura ku munsi wa mbere. Baravyiweje baravuga bati oya reka dusimbire Bujumbura kuko havugwa neza, hayagwa amahoro, hari umutekano. Nikiza coronavirus tugeranije n'ibindi bihugu barashobora kukigwanya, ntabwo ari isibe nkuko tuvyumva handi. Batereka